yo kwishira muri beef z'ibintu ntazi ntavyo ndimwo nta nivyo nkeneye nta nivyo n'umunsi muzoba muko murabivuga ntimuzonanshiremo. Ege ntabwo tugushize muri beef twashaka kumenya Oya uko rwagira gwahukana kuko ari mu muryango. Oya ivyo mu muryango ndibaza muri TikTok nkawe Diven tuzane sister wawe tuzane abi wanyu sivyo byoba vyiza yari wanje nta ubazi nta n'ubuzoba me. Okay sawa nanje ngahunze nka Luane ntunzire di Fernando kandi ivyo byoba vyiza kandi ndibaza vyo korosha ko tubana neza na kuko nta musi murambona ngo nje ngaho mvuga ati ngo Fernando kuno ya mugabo je kimbabaza atandukanye cyane kikantwenza je ningene je ujya mukobwa bifatira karondera beze amabanga bagaca bayimushigikira kandi ari mu mafuti nta wayimushigikira tuko tubaza amakuru kumega je cyakubabaje oya je bazingire je oya ni gute mushobora gufata je mukanyataka je ninje ngaho none Luane ngo mugace munyataka je munyataka nkandi mbega je mugace munyataka nkandi none gaje wowe utabishigikiye wahagaze kuri SI jewe kutabishigikiye n'umuginga yoga inzungu none nk'umuhungu yoturukira Sharon vraiment wari kwatumanye wari kwasohokana nawe iyo bagoye mu mutwe cyane yo barabuze umukobwa ibujumbura cyane afise ikihe kibazo n'umufu nukirane ndabama oya ni mubi ele moshi ni mubi ngo ngwiki mewi ndabikubwiye kandi ndabivuze oya gasubiremo neza ati Shahoni ni mubi ele moshi c'est tout je nakubwije ukuri nta Fernando umubongane mujya yogenda ariko atunganya ku mukobwa nka Sharon niba barakoranye nkuko abivuga ngo yarababereye manager ça reste à vérifier aussi mugabo ntacaje nayo iparature ariko akreya amabeze JJ kandi ikindi nacyo je nimubishiremo kandi ndabyiganye nimuzosubire kubishiramwo nimuzosubire no kubimbaza uyo Sharon nimuzobimbaze kandi ndabyanze. Okay, Ichambere vraiment you guys are doing too much kushaka kumwinjiza Luane mu bintu bitamuraba. Merci. Ica kabiri ninge gato JJ none nimba ari sister wiwe ivyo Fernando akora baba bari kumwe. Fernando yagiye gukora ivyo akora baba bari kumwe. Yagiye mu mahoteli baba bari kumwe. That's one. Ica kabiri JJ il faut plus jamais rabaisser une fille ngo elle est moche ngo mubogare ngo numuki man si elle est moche pour toi si elle est moche pour toi elle est pas moche pour tout le monde sivyo ya pa jewe ndabivuze nawe yagubaye ibintu by'amabifu zanyu mushaka gukomeza je nimuzobishiremo kandi vraiment ndabiyamye wallahi ndabiyamye sinkeneye oya muko muri exagere uko nuko exagere ejo muzogira live gutangura ngo Luane ngo kwaye ama utusanga je nanje ndinjiye muri ivyo bintu byanyu je sindi umusani ibintu by'abasani ndabikurikiranira kure kabisa wewe ntuzo kwinjira muri gya beef je naye ko ndabaza gusa kuko akayimva kandi ivyerekeye Fernando nibice bifata umuryango wose ndibaza. Okay sawa tuvyoroshe rero Luane twiyagira ibindi soko oya ejo sinkeneye kumva ngo ibiki n'ibiki nginduru kuri Luane oya ntuzoja mu bisabiye imbabazi ico nanka nico nyene ndamaze kubona ko hari abantu bari proud yo kuguma bavuga ibitajanye sivyo ejo yarinze aba proud yo kuvuga biriya niyo bura kuba proud yo kuntuka je kunyataka oya niyo kwataka guhora navyo nkeneye kubaza gusa navyo nkeneye ni nkuko nawe Dive aho uja sister wawe numubwira nimba umaze gukura ikabutura combien de fois sister wawe nta kintu nakimwe abizi ko ndibaza ngaho
Tatiana nagaruke je ndamwishure ari ngaha. Mwishyura arakumva. No yego arakumva mugabo. None je ndafise kuvuga opinion yiwanje. Urumva? Ariko nawe ujya mukobwa kubera ko mutabona ko wewe arengeje iki gihe cyose ahantu hose aguma create amabifu kubera ko mutamudarapa mumwereke yuko elle vaut rien. Yego amakosa akora ko yavuga nibyiza ariko none umututse mugapara kuja kuvyiwe okay wewe je na undi yatutse kuri live akamutuka kuri nyina amakosa akora yatutse undi uwo yatutse aramusubiza umugabo wese neza ko amaze yaramusubije nuko je nashatse waramaze gutuka. Vous avez trop normalisé kuza muramutuka, vous avez trop normalisé kuza muravuga amajambo yose abaje mu mutwe kuri ujya mukobwa. On dirait yuko atari umuntu. I don't know. You guys like ariko aratuka abantu jewe. Ariko aratuka abantu jewe nzi cyane abantu turi family. Nanje ngo umunsi umwe ngomba nanje ndamubwire yuko uzomwegereye inbox rero uraja inbox mutuke. Nuko c'est pas bien kuza kuri live tuge uvuga ngo ujya mukobwa ngo ni mubi anganuka nuboza ariko aratwumva naduge ndabibwiye oya vraiment non quand c'est trop c'est mauvais basha murashobora guhebyo sije basi je nibaza twahevye ubu wowe ntikwerekeye irimo ivyo ariko aravuga ntago bikwerekeye none si jambo ni je la dictionnaire yo kuvuga ijambo nk'iri va voir dans le dictionnaire le mot murashobora guhebyo basi c'est pas mauvais oya gusamana umvuga ngo ni mubi navyo si vyiza en fait ni nkuko ashobora kuvuga kijya mu Mungu ni mubi umuntu aba mubi ku muntu kandi iyo umuntu abaye mubi kuri wewe ibyigumanire ntabwo uza kutwinfluence ko ari mubi no kutubwira urumva we mwanki ubyigumiza ndogenda bimwandikire kuko deja message y'ukuri oya umuntu aba ari kuri live kugira atange opinion yiwe kandi opinion y'umuntu urayakira neza nabi ntawavyanse urashobora gutanga opinion utarinze kugira iki utarinze kuhabesa umuntu wowe niba shobora ari je navuze tumubona ko ari mwiza umviriza basi duhari uvuze ngo ni mubi umviriza umuntu aravuga ijambo uko arizi hama umwe wese akaridefinisa uko aryumva waje donne le mot c'est pas moi yemeza ko ari mwiza si jewe iryo jambo le mot existe alors ça a une signification ça existe mugabo c'est trop abantu mwamaze kuza murijajara musigaye mwumva yuko umuntu wese aje ku marezo ifo yuko amutuka Sharon ifo yuko avuga ko ari mubi ifo ko amwataka kuri physique no ubu dufate amajambo maze kumutuka cyahuze n'isura yawe hamaduye turaba ico biza gutanga wewe numbona kuri isura nuko nyeneza gute umuntu ashobora gukora ikosa arashobora kumbona ati le gars là il n'est pas beau alors c'est son opinion mugabo sinsharangura kujya ndabikria sur tous les toits kuko c'est blessant sinsharangura kujya ndabikria sur tous les toits est-ce que urukurikirana ama space yose aja umvira abashango ko pas bongo bihuye n'ijambo yaramaze kuvuga mugabo vraiment en tout cas bye jendazi yuko iryo jambo nakoresheje existe kandi ashobora kurikoresha aho nshaka hose no kuwo nshaka uwo ari wese. Elle est moche, c'est toi, Nabgari moche pour tout le monde, pardon. Mais c'est ça, Oya, wabivuze twabyumvise alors. None turaje umugore wa Fernando. Umugore wa Fernando. Mumukuremo ni muri twosanga kari mwiza, tu vois. Please. Ndinganga Luane sindinganga umugore wa Fernando, okay? Muganira ibindi ariko wewe umushire pembeni. Ninje ndi ngaha nije bariko murabaza ibibazo.
mais chocolate donc ariko Famille bavuga ari yuko muri wewe ushigikiye yuko bavuga yuko ujya mukobwa ari moche ivyo je ariko navyanse bareke kuvuga princesse tout le monde. princesse ivyo navyanse jewe oya si je kandi yavuze nababutiye ko iyo c'est sije si je nababwiye ko iyo yavuze sije ça c'est tuyihaganye moi ça c'est kuko moi nivyo qui bariko ai dit barabaza nababwiye ko nta kintu na kimwe Genza ndabivuze gahoro tugende buke buke ntimushaka kuza ngaha mutwemeze yuko uwundi muntu ari mubi hama ko abasigaye bose on peut pas parler kuri abo bantu c'est quoi ça princesse jewe nkinge ndakubwira nta kintu na kimwe navuze ngo ni mubi ngo canke ikeneye uranyumva je navuze ati niko twishaje ivyo ariko bintu vyabo sivyo ivyo bintu vyabo bari bambajije sivyo bari bambajije ndababwira ati ivyo jewe navyo ndabiziko sivyo kuri ayo mapreve bavuga ngo yerekanywe ko ejo barabonye izina Luana ico bazobona cyanditse ko Luana wewe rero nibaza yuko rero tubandanije turiko turabivuga hama je ndababwira ati bihagarare tuvuga kuri opinion ivyo twumvisa aho jana babwiye bihagarare sinuva rero igituma bace bashaka gushiramwo famille yanje yose kandi atanu nyene bwira JJ ahore bavugana n'uyo wundi je sindabizi n'abasabye babihebe turiko tuvuga ku bintu JJ karavuga right yereka defanda wewe iki JJ ka defanda rega Luana JJ yareka defanda Luana kuko ariko aravuga si Luana mais alors n'umustar bagenzi babo ba star babiri bafitanye beef apana nice Luana exactly ya je ndiko mvuga kuri wavyumvise sijani rande bafitanye ama beef tuko tuvuga ivyo bintu ariko aravuga right na Sharon iki JJ ifitanye iki kibazo na Sharon sinda siniko natanga nabaye hari ibiki ikibazo jewe niwe yaciteye urumva Sharon yaraje ngaho ahantu hose akagenda avuga n'importe quoi sur n'importe qui hama abantu ukamenga bariko baravyapresa ni ndakubwiye ko na precisa turatubwira yuko atari byiza kandi uri kuraraba neza no si warakurikiranye irya live warabonye yuko mu makommentaire abantu benshi ntibigeze bamushigikira bagumye bamubwira none kubera ko ugumutwereka ivyo wewe wishuye ntiwigeze utwereka ivyo Fernando canke ujya mu tipe wundi yavuze right gusto nyamba warabiravye neza warabibonye yuko abantu bose bagumye bimubanza deja warabonye yuko yataze gasopati nta muntu turi birofa JJ right mais alors mutari birofa kubera kino muca muguma mubakira kubiriko birasanga uyo mviriza na kintu na kimwe tuvuga ngo twe turakira buri muntu wese na opinion yiwe pas quelqu'un qui vient détruire l'industrie musicale who are you iyi ni no wewe JJ wewe ushobora moi j'ai l'opinion à dire par rapport à ça ushaka kukwemeza ibintu byose nibishoboka sukukwemeza j'ai donné mon opinion et comment je vois wayitanze est-ce que tutegerezwa kuyakira nico kimwe na Sharon non j'étais pas demandé de le prendre none wavuze twabyumvise sawa mugabo twabyemeye kandi ariyo mbona yuko ikoresponda nuko jewe no muklas oya JJ niba uvuga ko ugomba guhanira undi muntu nawe yibaguhanira abawumva uravyumva nawe ivuze ikintu kitari ciza rero ifu kwasima yuko wavuze ikintu kitari ciza ça c'est pas normal uvuze opinion kuvyuvuze izo opinion rero dako dutanda kuvyuvuze c'est pas bien ivyo wavuze ntabwo ari vyiza kandi nta nubwo ari by'i Burundi none gakiza ngoma kumukonseya JJ basi murashobora guhagarika please nije mwabajije nababwiye ko nakeneye kubivuga ikintu na kimwe basha ubwo ya umviriza Luana ni wazanga ari kibaza yuko Luana reka ndakubwire Luana siko twe ivyo wavuze twavyumvise vyuko duwe bahora sisawe twetu sivyo ni turabitahura kandi c'est vrai il faut défendre ta famille ariko siko buri muntu wese azanga anye afise uko avuga ariko nitegereza kuvyakira vyose haba twe nshaka kwemera ngo bamwe babavuge ko ngo bandi babareke no c'est pas vrai uravyumva donc ivyo wavuze twavyumvise nta muntu agira zenga kuvuga uyo musista wawe ariko JJ nitukwemerera nawewe yuko ugira udushiremwo ivyo dushiramwo ivyo wavuze twavyakiriye cyane twavyakiriye on s'en fiche okay
On continue. Ok, c'est bon. Ok, merci princesse. ntiwumva rero reka mpumeke musaza mpumeke Urazi yuko niyo nkibyuka cye numva ibintu byo kwavuga no bishoboka ari ngaha nshaka kubabwira umuswiti yati thank you mapose Yakiza gute mushire mu kinini mapose nyuguri ziriya go nawe gute nawe gute nyuguri ziriya go hariya ni bon cyane nta bindi biyanga jewe nari gushima yuko mwari kuzana side of story urumva ariko nta muntu n'umwe yayizanye Iki kuzana iki ndakumva beti urumva ndakubwire ga JJ siko jewe nari kuryoherwa haje umuntu akavuga indi side of story ni inya para kuvuga amajambo ariko bijya anye twumvise kwa Sharon we yavuze side yiwe ntitwigaze tumva side yindi tu vois nuko nawe n'ikindi naco yari yateguje abantu ati nta muntu n'umwe nkeneye yuko aduga ngo apoze amategeko ariko baraduze kandi twaranditse muri commentaire niba wari hajya bya vrai yaradugije abantu oya just yaratinya ko umuntu yo kugira ngo none wumva uri kuvuga iki wewe baramubajije ibibazo baramubwira none wewe yumvise umwaje ibibazo bitandukanye n'inyumvire yacakumanura mviriza twaramubajije turagusabye utubwire siko ibi nibi hari ibyo atashoboye kwishura byose nta na kimwe ukumviriza byose muri kimwe nta na kimwe afitiye ama preview ibintu byose yavuze yaravuze ni nk'umuntu yanditse histoire gusa araza ari raconta abantu jewe nicyo bituma Luan gituma jana mubajije nta attention mbina yifise jewe ibyo nagomba kudijaho kuri biriya bintu abo yavuze nibo bagomba kuza kuduha opinion yabo bo bakaza bakatwereka message ko arazibonye banditse n'abandi baduhe ibyo basubiza kuri ziriya message nivyo nagumye mvuga jewe ariko we nashatse kuvuga ibibazo kuko reka ndababwire bizakubwire Gakiza abantu kuza kwishura nuze ya Sharon Gakiza tuze dutawura ikintu oya nukuri princess jari umuntu yonga nabajya rero utumwanya kuza kwishura twebwe turi birofa kugira ngo twumvirize ibintu nta mwanya bufata mu byavuzwe ejo byose icambabaje nukuzana abantu nka Katey muri rya histoire Diva Gakiza nukuri ko Imana bajya n'abavyeyi b'abantu gufata ukazana umuvyeyi w'umuntu ukaca umwagiriza umuntu ngo ni sugar mami wiwe umuntu w'umuvyeyi akuvyara ibaze ari mama wawe ariko aravuga ko ivyo bintu abana bibo bari kuri no mihanda mukaca mutwenga mukaca mutanga amagift ngo ubwo mutanga amagift munezerewe cyane bariko bavuga abandi bantu bebe oya nitwe tunezerwa baby mami ivyo bintu nibuka neza on peut parler n'importe qui mugabo apana abavyeyi babo abavyeyi bavuze ninde ndagutera inkuru baby mami kijya kintu harakema vraiment ndababa c'est pas que arabagenzi banje mugabo kuzana abantu abavyeyi baje mu byarije ko tavyo haga naye ndahaye canke yavuze sugar mami gusa nta muntu yigeze avuga izina baby mama nta muntu umwe yavuze izina hano ifoto yiwe yazanye niyerekanye video barimo wari wakorotse shumi yanje umve ndakubwiye jewe kuja kunyagiriza abanaka n'abandi it's okay mugapana kuja kwagiriza abavyeyi ngo baryamana n'abana bavyaye abana bavyaye mukaca mwica ibintu vyiza murazi kombe bariko bica bajya n'abavyeyi bakuze baba bafise ingwara ko mara abavyeyi bakuze cubona harabafasha amascreen baby mama urazi n'amazina haruneka kwagiriza kuryamana n'anaka guys yamuriye kujya mu mwerekera gusa je ihora we ndumva waramurakarisha hone we nawe umurakari oya no umviza nakubwire Diva
JJ ashobora kuba nyene yarababaye kubera nta muntu n'umwe yokunda yuko bamuvuga ko byaye jamais twese nta n'umwe yobikunda ariko rero hari ibintu twama twibuka mushake mu gihe muzoyikoretse ejo hari ibintu duha twibuka kwifuka buza bwakeye mwibaza yuko ibi byose ko turavugira ngaha mwibaza ko bizobura ingaruka bishobora kutezigira uwo munsi kandi umunsi bizozana ingaruka tuzobabara bien sûr niyo ko araje kuri social media rero tuzi yuko umva ugutuka nakubabarira no gutorera iyi si nayo ibaga nta kinya ntabwo ushobora kwibaza ngo uwo munsi ngo umuntu yaje kuvuga ngo aragira limite yerimo kukubwira ikiri ku mutima we canke Josepa niba babaye niba ari depression Josepa nawe iri kuravuga hari amajoro pete dushaka kutikontrola twebwe tuba turakumviza tugira analyse niko tubyumva rero niba tudakeneye kuzovuga canke nawe kuzokwitwa n'imitima kwere ibyo tugira tumenye aho tuvuga tumenye naho dufite amavideo tumenye naho dufite amavideo Gakiza je ndavyibuka neza Gakiza ushatse kuvuga ngo tugira ubushatse kuvuga iki right n'ibindi ndavuga hano baravyiyamirije ivyo bintu hari ibintu yavuze baravyiyamiriza mu commentaire ravyumva karasoma se atari kutwemerera ngo tuduge hama ngo tumubwire urana tumwafronte nk'ibi inye vy'iwacu yeko ca gukora right oya je ushatse kuvuga ngo ibintu dukora nukuvuga uwo munsi je wose mfatana video no duhuye wese mwibarabara iyo tuvuga deba iyo abadavye muhora mubaza ngaho abadive barabibaza nanje nkaza nkana nkishura nkumva ari uguhavinga fan kuko niba ama video yacu bayerekana bakerekana tuvyina bakerekana tugira iki Josepa tuvuga ya majambo kuri live Josepa nuko twarabivuze nuko twaraje kwiexpose hano nukuvuga ngo rero iyo bigaruka nta muntu numwe je namanda bibona ku ma platform yose iyo turi ngaha anye tuza nk'abantu bakuze ariko nitwishiramwe abana n'abavyeyi uravyumva comme iyo ni ya respect none princess je wontu zoba umuvyeyi canke nushaka kubona n'umuvyeyi no musi Josepa ariko ejo nibagarukana ikintu kuri no mihanda kubera inyungu z'umuntu Josepa kuko dufite imitima imwe wibaza ko uzobeyakana ntibizoba byarabaye mugabo Gakiza person akuze Gakiza umuntu akuze Gakiza Sharon n'umuntu akuze si umwana wa mondo 10 ans canke mondo 8 ans arazi ikibi n'iciza Bibiliya iravuga ko umuntu akije imyaka 12 abazi ikibi n'iciza kumenya abavuga n'abatavuga kumenya nk'umuvyeyi nk'umuntu w'umuvyeyi nk'umuntu yavyaye yarakwiye kumenya ivyo kuvuga n'ivyo kutavuga nibi nakubwiye nawe avuga kwicara akazana ama video ngo na ma preuve ngo yerekana yuko ngo ari sugar mami akavuga n'ibintu bitarimwo ubwenge kuko jewe bamaye ama screen record y'irya video yerekanye hewe iryo video yerekanye ego va Fernando bari barimo na ba Augusto mugabo iryo fete yabereye mu rugo rwiwe irimwo n'abana biwe kamukaza kuzunguruka ngo sugar mami yaramuhaye guys muri abantu b'abavyeyi muri abantu bakuze nta mwana 17 cyangwa 18 ahari baby mama ninakubwiye yanyerera cyane mugabo nibinakubwiye nawe yabivuze ko havinga fani cyangwa karisobanura ejo nawe bashobora jewe nikaze yuko yamushobora kusobanura ugacushiramo umuntu akuze Gakiza abantu twamaze gufata social media mego ni gikinisho Gakiza ibi bintu nuko bimaze iminsi bwa mbere tuzi ko ariko agira base mugabo agenda abona yuko abantu bavyakira ko mfani ibintu mugabo menace comme si c'est devenu too much oya JJ namwe rendira reka ndababwira umunsi mwamwataka mugazana ama audio yiwe n'ibiki byose yakagira beka tawavuze yazijya niwe yazitanze yoreka rondera base Gakiza do MC okay avunarinzi ubu rero aratanguye rero kurenza imbibe bambwire rero akantu kamwe umuntu azomwinyora ryari canke umuntu nabonye yarabishuye kubera namwe mwari mwatatse uko numva ibintu byawe cyo ndisho nuko iyo umuntu akuvuga wowe ijya suje yaje iri kuri titre yanje
iri kuri titre yanje ngo jean ngo nukwishura baby mama ariko nasanze ari irya titre twari kuyita kwiyandagaza ntihari suje baby mama ari suje oya wewe kwiyandagaza baby mama igihe baby mama tuvuganisha ukuri igihe wumvisha ama audio nawe yiwe byagenze gute hajya wewe ari kuryoherwa ari wewe nawe yategerezwa kwihora akazana nyimba yarabikreye me namwe igihe mwari ko muramuvuga nimwigeze mumutorera mwaramuvuze muramwandagaza. Je dis que moi ça va princesse nakubwiye moi ça va umva javuga uko ashaka ahere Monday to Monday uravyumva January to December ariko aramvuga it's okay kuko umva turangana uravyumva jewe kuvyakira it's okay niba mudabwiye igari imenga ari suje baby mama it's okay mugabo apana kuzanamwe abantu bakuze ama mugaca mukoma amashi comme si ari ibintu bisanzwe uri kunyumva jewe kumvuga pe ni ibintu bisanzwe baza bayandike kuko nishize kuri no mihanda umva nishize kuri no mihanda mvuga ati n'uwundi ndavyakiriye baze bamvuge ndi tayari it's okay ikibazo mwega abafana sinzi ko no bita abafana iyo umuntu yarengereye mumenye ko bimubwira ikibazo mwega abafana sinzi ko no bita abafana Nyejo yaratutse abantu n'abantu twe ngaha gusa turaza twabumviriza yaramututse kandi ntiyamututse no ku muryango yamututse kuri we ku ruhande murahagurutse murashavuye mutangiye kumbwira ngo ngorore ntabwo twashavuye dive ntabwo twashavuye kwavuze ibyo kumvise urumva kuko urumva none mwebwe ejo we niko wari kuri pano hejuru kubera kutamubwiye ati ziba ubwo ufi kuravuga mugumu no nitwari kumubwira ziba yariko yishura jewe reka ndamubaze ngo je naye kuzivyiki nitwari kumubwira ziba nawe baramuvuze jewe naye ndahari uwo bavuga jewe naye ndamuzi hanyuma hari n'ibintu muri ko muravuga mu bibazo ngo biroroshe uwo munsi jewe ngiye kuvuga kuri princess hama nkavuga no mu ex wiwe hewe n'uruhererekane nabo bagendanye nabo batambanye byose birahurirana mwe kumwumva abana gusa niyo muvuga abo bavyeyi bacu muvuga ngo bagira depression kubera ko mwavuze amabego yo muntu muri ko muravuga we nafise mama nafise papa nafise umwana nibaza ko mama wenda ashobora kugira iyo pressure kuko je mwamvuze mwiza ko mama atankunda mbega ku buryo mwumva ko bitashaka kumutera ikibazo mwumva gutungana gakiza nta muntu watahuye natahuye uje gucu natahuye nuko mwavuze yuko bazanye uwo bise ngo sugar mami atari muri ivyo bintu divyo nihenze ijya live yejo mu joro igihe yatuka Bujumbura yari iwawe oya ijya yari yanuze yari yo kwatiro rya mama ya urumva yaramututse kuri nyina atakintu nakimwe amugize sase kwa bariko bari kumwe ntibasubizanya se bari kumwe bose oya yari muri ntuze yari mu bishanga arandika message imagine amugabo yamututse kuri nyina urumva mugabo uvuze ngo arashavura aramwikura message papa Gakiza nashatse kuvuga ati hinge gato baby mama diva wovuze Gakiza nashatse kuvuga ati hano wowe uri kuri no mihanda sivyo uri kuri no mihanda hama nkaca ngiyana ikibazo nawe est-ce que c'est nécessaire yuko nzana nabo mujyamana nimba bahari tureke n'abashuga mami est-ce que c'est nécessaire nimba afite ikibazo nawe ntabwo ari necessaire baby mama ariko niba nawe wari waravuze ko bajyamanye ukavuga kuri kote yabo bajyamanye yaraje gusubiza wewe yagomba kubavuga ubwo c'est pas nécessaire kuba waravuze jewe sindiko ndira manta kuvyo yamvuzeko jewe sindiko ndira manta kuvyo yamvuzeko sheri Gakiza navuze ati it's okay ko mvuga ko ivyo ashaka uravyumva kuko ntaco bitwaye ntaco bintwaye ndi kuri no mihanda ubundi umuntu arakubesha nico tavuze mugabo uri umuntu akuze uzi neza ko hari umuvyeyi ashana kukwigenzako ukavuga uravyumva akagutuka ntumusubiza ko kuvuga ati uwo n'umuntu akuze reka nihorere ngende ntandura umuvumo w'ubusa mugatwe tungana sheri uzuntuka uko ushaka uzumvuga ivyo ushaka it's okay sinzo no kwidefend baby mama tubivuge tubisubiremwo yo ninagutuka ntabwo ari umuco mwiza nico je nahagazeko moi ça va oya ibyo baby mama ibyo muvye komeme natwe ivyo bintu mwigeza bishigikira sivyo nta muntu mwigeza bishigikira no ma commentaire
iyo uraba mu ma commentaire nta numwe yavyemeye nimba screen record barayiguhaye ndibaza barabonye mu ma commentaire yuko twese n'abariko baratanga amakado na jewe narayamuhaye sivyo hari kugira ngo aduhe izo nkuru z'aba Fernando urumva me amaze kuvuga ibintu vy'ujya mugore akamuzana no kuri video twese twaramubwiye ati ntabwo twigaze tubishigikira tu as dépassé les limites twarabimubwiye mu commentaire urumva kandi malheureusement nuko jewe kuri live yiwe naduze ivyo ujya mugore umengo ntiyari bwabivuge sindavyibuka umengo yari yanabihejeje ariko ntavyonze naduze tukiri mu nari mubajije ko gusa yari yabihejeje malheureusement jewe igihe nduga ico kintu nticari kindi mu mutwe ngo ndakimubaze jewe na vyutse aha hama diva shanu muranyi bagize ikintu diva yarahejeje kuvuga mu kanya ngo Sharon yavuze nabi yego ndacibuka ngo je yavuze nabi Sharon turahaguruka ngo muga ngo igihe avuga ujya mu mama ngo ntitwahagurutse please none ga diva nimba uyu unyabivugiye ngaha kuri live tukaba dufite droit yo kuduga muri ako kanya turaduga tukabimubwira sivyo mugabo igihe sivyo Sharon nawe niyagaruka ngaha ku ma live nta muntu hari umuntu atinya Sharon tuzoyimugira ko ibintu yagize atari kandi twabimubwiye no mu ma commentaire kandi sinijya mbere tumubwiye ati ivyo nuko urakora sivyo jewe combien de fois nama ndi mu ma commentaire ya Sharon ari ku ma live nkamutuka nkamubwira ati ivyo nuko yagira umengo nta bwenge ufise reka binakubereye binanarenze n'imyaka ufise mu ma commentaire sinkwama ko yamubwiye mugabo dushobora guca twipermeta ngo kubera la personne avuga nabi uce dutangura kuguma ngo tumurabesa rero ngo à chaque fois personne n'est d'accord n'ibintu yakoze ejo kurujya mu mama kandi jewe no sujet yuko iyo sujet twoyireka kuko plus mugwa muza kuvuga ngo ujya mu mama n'abantu bose bacakenera kuja kumumenya n'abatari bari ngaha n'abatari bavyumvise bacakenera kuja kumurondera rero vaut mieux laisser ça twese turabizi ko atagize vyiza ntitubigarukane kuko tubigarukanye sujet kigumi byashasha tuzatuko turentraîna bon tuzatuko turamushurira ko abantu ujya mu mama kandi atanabimerita vraiment basha namwe mutomuvuga wenye nahora mu mansion ndakamuvuga izina nawe mutomuvuga ibintu bizoja YouTube maze baracaje oya ntabwo ntaco bizoja atekwebwe bivuye ko ariko je sinzi niba uko muhora muvuga ngo turibiga kurusha ngo duha tubivuga niba bidusigira inyigisho duhatuza hano tukavuga deba ariko ntitufate nyene ngo tugire conclusion y'inyigisho dukuye muri ivyo bintu par exemple niba tuvuga ngo turatukanya hagati yacu bigezeho bija mu ba ex bigezeho bija mu bavyeyi mu ba sponsor kubera tworeka gutukana tukaza tuzana amadeba afadika canke duhora turigora tukavugana hagati yacu tukavugana utuntu ariko tutinjira indani mu miryango iyo uje kuvuga ibintu byo mu buriri ukavuga ibyo ugendana n'aba ex n'ibiki ukabivugira kuri pano nawe uje aza kubivugira kuri pano kandi ntabwo atora niba wumva ushaka kubibwira umuntu amakosa yakoze abantu bumva gira ko WhatsApp canke shaka abantu batatu canke babiri muje kumugira inama muri hagati ariko byaje kuri pano hano bizaga kize je nabonye umenga ni ibintu je nabonye umenga sigaye binormaliza kandi birababaje ariko wowe kuri pano kuki atavude ivyo byose ariko arekana ama video yo mu vyumba ariko na Fernando twaranditse oya baby mama wowe wavuga naravuze wavuga narakubwiye yemera yuko tuduga ariko hari ibintu baby mama ntiwikunde ngo ukavye je ne me pasa wowe iyo wavuga twe twaranditse mu commentaire ibintu byose yaguma avuga twaguma tumubwira ivyo bintu noko turasavye utwereke side of story yindi hari nuwo muvuga ngo ndemuvyeyi agasi natahura ngo nibiki hari amayiswa ko numvira hageje wo kumuraje kuri no live naraduze ndamubwira ati kubera kuri kurumva ayo ma audio wowe wavuze yuko watanze kuri uyo mukobwa ari uri kurayakura wamurunkiye ama audio yiwawe gusa ntiwigeze umurungikira uko Fernando yakwishuye acavuga ngo yamva ngo bari hano ngo babiri kure ngo urumva ngo nashikiye ngo kuyambere ngo bari yonerekana ibindi ngo yarabifuje rero voilà nta muntu yigeze vraiment ashigikira ivyo yavuze cyangwa ngo avyemeza twe twarumvirije ama preuve yarayerekanye now iyo other side of the story ni yaza ukayumva itaje
merci gusa Gakiza yari MC bana ntabwo ndi MC pe nawe jewe kintu jewe wabwira Gakiza nivyo niyise Gakiza dive master of ceremony sorry je ndabwira ikintu kimwe mugabe ibintu naho turiko turabyirengagiza kubera ika yandi ma space je ndaba example nka space basi ya Godfather urumva iyo habaye nk'ingorane ngiyi ku muntu w'umustyle nka Sharon ibiki mugabo yarengeye baramukonvoka bakamubaza igituma ibiki amapre bakabitorera inyishu bakamuhanira bakamubwira ati ça il faut plus faire ça kubera abantu il faut kuba oya rega no gahabiraba none kino n'umuntu wese ariko afata kuri pare ya Sharon ukamenga ni mu mwemvite nta muntu n'umwe yafashe pare yiwe nta n'umwe yafashe twase yuko uvuga ngo ele moshi arrête avec ça reka ndababwire sindi ngaha ndabivuga abantu 37 kugira ngo umenye ko noneho muvuga ngo turana so ndakubwira ati tie belle aho vyeme JJ je m'en fiche je suis belle je suis moche je m'en fiche mais c'est parce que tu es belle je ndakuvuga uko ndakubona JJ oui JJ wenda kweka noneho yuko mugwe muvuga ngo turabipokrite ngo cyangwa tuvuga iki iyo muvuga ngo ibintu mugomba ko bihera mukagomba no guprotect abantu babivuga hinge urabe ko ejo hatazoba iyindi space yo gusubiza ivyo bamubwiye nako dusesura agaruke asubize ntivyigera bikunda kandi bibera hano mu barundi hagati ya n'abahipokrite ntabwo kwebwe jewe n'umwemvi akazoba umwanya imana impane ngenzi ngaha nashaka kuduha azoza uramuraba ubona yo duhumanya no JJ reka ndakubaza wari kurabona cyangwa ubona yuko yo duhumanya yo kumubwira yuko ivyo akora ari bibi aha merci beaucoup ya nawe azoza muzo mubwira ndisiri kwazoza nitwizoenda kwizana niyagambe bibaye kanaka umuntu kubera umunsi je ndavyibuka neza ivyo muri mukora mvuga oya en fait ko yazanyemwo urya mu mama nico kintu yakoze kibi mesino ariko ari ejo yariko umviriza yariko yishira ivyo mwamugiriye namwe mwaramuvuze ico yakoze kibi nico urya mu mama gusa ibindi vyose vraiment icyo yakaragira vyose on s'en fiche namwe mwaramuvuze namwe yarabishuye umuntu yumva muzaye mubwire ndazi ko azovyemo none bahora abantu bo bariyumva bakiganira hagati yacu gatasaba kankana mu mitima abantu baza kumuvuga ari we ya provose base bagaca baza kuidebatako nta numwe bariko baramuvugana nyene muguma mwishura naye twe tugire gute nere ko mugaba musubize ngo batukana mugabo hari ibinarenga ko nizo rero bakwiye kumuhanura niba keneye kuza kuri space ujya mukobwa ujya mu mama ni kuri ko agenda amaze kubibona ko Sharon ivyo umubwira vyose ntabyumviriza no ushaka tugire turabumviriza mwese mais il faut trouver une solution nimba mumukatira nimba mushaka solution kubera iki mbega solution ni muri twebwe nyene turashobora kugira Solution hari. None mudufashe gutora umwe muri ko muvuga iyo mutanguye kumwibagira ko muri ko muvuga ama solution kubera iki we iyo we basohoye ama audio yiwe hanze bakamuvuga hanze kubera iki mudahora mufata abo bantu nawe ngo mubabwire merci beaucoup muwatorere solution il faut arrêter ego turemera yuko yavuze nabi kurujya mu mama kandi ni yaduga no kwipana zose terekereye cyonyene n'ujya mu mama mu bw'ibindi vyose arafite droit yo kubivuga uko nabo nyene baramuvuga Jewe kandi ndababwire ikosa yakoze kuko mu mavideo yerekanye ejo hari none Kirita cyane ninde yavuze ko yanse kuvuga adafite droit yo kuvuga afite droit yo kuvuga mugabo amenye avuga amenye na hari bariko baravuga je navuze Dije kumvuga naco bintwaye reka dufate jongiye ngo barondere ngo ama solution nibiki baze bamuzene bamubwire kuri bijya gusa ujya mu mama yamuvuze ko uko vire mujya mu mama ntaco numva nta na place we yarafise muri dia live nta nuko yari kumumansoninga
kuko na video yerekanye nta na kimwe yapruva urumva jewe naciye ndanakigira voilà niyo mpamvu navuze nimba yari live yerekeye baby mama namwe muramusaba ikigongo baby mama akamudondagura akavuga n'ibyo ashaka muzomusaba ikigongo nawe muzomusaba ikigongo none asaba ikigongo ende mwebwe mwagisabye ibazi nimba yosaba ikigongo ujya mu mama gusa azosaba ikigongo ujya mu mama nahigole rero ibyo ujya mu mama kugira ngo asabe ikigongo ujya mu mama ujya mu mama yes ujya mu mama nk'abantu yes bakuru ujya mu mama yamuzanyemwo bidakenewe quand même nk'abantu ntabwo bakuru nivyo mvuze azosaba ikigongo ujya mu mama princesse aha twese dukunda hahi princesse nk'abantu bakuru bishobora no kwabyo nakemuka abantu bakagenda rero nzokora indi hahiye none mana yanje baby mama uzobizane tuzotwenga tukuri inyuma nta kindi tuzokora tukuri inyuma ntukiri kibazo That's why we are twenge manigani tuzozirekura utubwire genzozanwa no recording manigani nzoyagutamwo erega basha jeyo hageze hayi imitima ndayitanga niba ari kosa yakoze iyo kosa yarari ko twese on est d'accord ko yakoze iryo kosa none kugira ngo bikemuke ahubwo ntibagere kuza ngo bongere banamuvuge n'ama video n'ibitavuzwe bivugwe nanje mundonderere MC na DJ ntabo mugira inama uzomuronka vraiment yenzo kubera DJ divara hari na ntuze na JJ JJ yo namwica oya JJ JJ yo kwica umuntu manu yabaye oya aje inama kuri iriya nkuru yari umuvyeyi numva abantu bakwiye kumugira inama bakamukosora oya nako nzogira MC nana kerita cyane ewa turahari yewe ari ibintu ushaka naho acacomoka yaraho ngo bizoba ryari ego tubwire abantu nijyane ngo nejo azotanga bandi tumukorera kafishi nzokora nimutanzira kumukora mu live yanyu wa Prince jewe nta byanditse mfise nta ma message mfise kure akanwa kanje umviriza mama higa yejo ni vendredi yejo ni kure none wowe umunsi wakoze umwanya w'abandi gadimbi nawe umunsi wakoze atari umunsi wawe none dive nawe vendredi gira live umunsi wose no vendredi ngira live guhera saa 3 z'ijoro uyu munsi kwa Joe kageza mu gitondo ahigeje okay geje no msitiri mercredi nashize kuvuga ejo jeudi tamazugira mini jeudi go vraiment ko vendredi ni mbari no jeudi kiri se match umva baby mama ntuza komite y'umuzira byaza baby mama kuzogire live match ni minota mike baby mama komite y'umuzira irimo Kerita Tiana barabyaso ngo bashakeje ngo bashakeje komite nyabuzi abo muri komite dushakejo urabona abafana tubwira amasaha nga confirm amasaha y'abantu ndakubwiye ngo tubwire live yejo tubwire abantu nga bakunda hahi reka maze ndondera wo bikonsere nabasha niyo nsamenye mukunda amahoro reka ndondera wo bikonsere na ndasamenye umunsi nzoza kuko tabona se kuvugisha bamuvugisha kwa bamisese bako murambikana ibara c'est tout bamubwiye wa muntu none jewe niyo mpamvu nifitiye yambwiye ko ari ibinekara ruguru ngo si hari ubona ko nkunda kuza iyo ndababaye iyo ntuze ndagusubiriza hano ujya kariwe Vandame mu ntambara atari kweli ndagusubirizaho oya ntabwo tukwiriye niho umusubiriza oya Jason ndamusubiriza mwiza nyene kubera ari wewe ega aba n'abastar mbega mwarabonye yindi konta aba n'abastar rero turabyinjiramo nyene bitaturanga arafise yindi konta akoresha namba mutarayimenya murago none hari umuntu akoresha konti imwe hano wewe nta yindi ufise ndayifise je nkoresha aho gifoko crey yindi je ndumiwe nyumvira we hano nta muntu afite konti we afite nka zine iyindi ya kabiri namaze niye bamukoroye uzubona akoresheje iyindi account ariko arandika aguma ari mu bishamba kajya kantu kavuga ngo ndi Sharon niko kantwengeje muri yaciye ngo ndi Sharon
vyose bakumenye deje ingene uri kurandika bakubonye ivyo uri kurandika jewe yaranafollowing Ndenda bana kuri no live ufise umutima woroshe wogorana n'umuvuduko w'amaraso ukagorana depression magufa n'ukuri uyikora ushaka iki ubwirize ndakubwire gakiza ikintu bakavyegereza umutima oya gakiza uje ngaha wihaye abantu barakwiha nabo nyene tu vois ariko uziko kera kwa